urumva rushaka gufata iyo soko ya Bujumbura yego abarundi bazoyubaka no je sinyibaza yuko ikibazo abarundi ikibazo cy'abarundi bakeneye no isoko yubakwa nishira hamwe rishoboye rifise uburyo rikadushira isoko ngaho suva isoko yubatswe n'abarundi sico kiri imbere ibikorwa byubakwa n'abarundi bibuka n'abarundi ko babishoboye bwantu ico cyangwa kandi urabwene byagenze twe twabonye ngo byapfuye mu nama abantu ngo baravuze ngo boshora ico baterereye ni vyiza mugabo ibijanye n'isoko nkaho onyi bitegeza guca mu kontra igaragara abantu barabishoboye bakoze iki buryo bafise n'ubuhe kahise kabona kahe kugira bakisoko ngani uvuga ngo isoko kugira ngo yubake utangura kuza kurondera ngo amazi mu bantu canke nibiki iriga abandi ntibasigana inkoye ku maso mu bindi bihugu ibintu urashaka kuza tuti iki gitoro tutakironse turiko turabesha nta emergence dukora ikire kugira kiboneke utuja kuri ico mwaguma gusawanika ngo mu myaka 5 myaka 5 dushitse kuri dushitse urandwa tuti trajectoire tuti burya iki kimeze gutya turabeshanya ntaho tuja dusigane nkoye ku maso inyishu yacu nikiye ni kandi ABCD ni mu kindi naco no kuvuga tuti kumenya yuko mu bijanye n'intwari bereye turimirije amatora ni position electorale rafise ikizana ku butunzi amatora turimwe bakaba amatora meza atagumaja gutandukanya abarundi ko harabaye imyidogo mu misi yahera banda yiwe abatavuga rumwe na itabwo yuko bakumirwa bagira gute ivyo rero ko yatwimije nandi matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubije inyuma gusubiza hamwe ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma nkuko mubizi igihugu cari hayihangiro yuko cyo cyashikiye iterambere mu 2040 na 2060 micanga parseme rero twihaye gukurikirana ingene ibijanye n'ubutunzi n'intwari bereye biriko biragenda kugira turaye ko ryahangiro dutera turishikira niyo ntumbero y'uno munsi tuzokaba tuko turagira ico bita umwihwezo turavye ibiriko birahogwa n'ingaruka biriko birazana ubwa mbere mu by'ubutunzi twovuga ngo iki twovuga yuko ati muri amezi ane ya mbere uravye mu 12 ku mwaka uheze tuvuga yuko byagaragaye yuko ikibazo c'ibiciro cyagumye gihanze abarundi uravye urugero rw'ibiciro ruheruka gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu kwa 40% odefasyo yegereza 40% ni runini cyane uravye no mwaka uheze 2024 ibiciro by'ibiribwa byagumye biri hejuru cyane biragaragara n'ibindi bitandukanye byinshi ikintu cigaragaje nibijanye na nico twokwita igihengeri mu bijanye dushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu imporo twinjiza mu gihugu uravye ibyo dushorera hanze ikawa ntiyashoboye gushoka neza biragaragara ikibazo mu tubaza muri odeka hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu tugifise ikibazo c'ingene amadovize ava muri izo nzahabu canke ubutari bushorerwa hanze yinjira mu gihugu traçabilité y'imigeni ikindi cagaragaye nuko ibyo dukura hanze importation navyo bitera bigabanuka kumbura kubera uburyo bwo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka kugira gatatu nuko ibijanye n'amafaranga y'agaciro vyagumye ari kibazo bitandukanye amafaranga y'agaciro igiciro ku isoko izwi no ku isoko itazwi kiguma ari umurengera bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane abashorera ibintu hanze ndetse n'ingingo ibanki nkuru y'igihugu iheruka gusubira gushikiriza igira kama banki y'ubudandaji asubiza amafaranga y'agaciro y'amashirahamwe z'amakungunani mashirahamwe yo ngaha mu gihugu basubire muri banki nkuru y'igihugu canka ayavuye
mu badanaza bashoreye ibintu hanze nk'ikawa kuva ko ari nko gusubira inyuma urabye aho twari tugeze mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Kijanye n'amadeni tumaze guhera ku madeni ya 52% y'umwimbu w'igihugu 52% du PIB abari karaba umurengera yandetema, kandi uravye muri bije ejo bundi uravye igihe habaye revyo budgetaire igihe habaye isubirwa mu y'amafaranga y'ikoresha byaragaragaye yuko ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu bigenda biravamo nivyo bigabanuka cyane, kandi amadeni ribandanya ryiyongera. Hanyuma ikindi cyagaragaye ni crise de l'énergie, amasoko ntangaguzi. Ikibazo c'ibitoro ahubwo cyarakomeye cyane muri amezi ane gusumba mu mpera zo ku 12 byagiye biragaragara. Igitoro cyaraduhanze cyane, kirabangamira iby'iterambere, kirabangamira abantu bakora ibiyunguruza, abantu bakora imyuga itandukanye. Ibijanye n'umuyaga nkuba naho nyene icikagurika na nyene ryarabangamiye cyane ibijanye n'ubutunzi. Ikibagiye rero ibijanye n'ibinyobwa ivyo byambara bishyira hamwe Brarudi n'ibindi, sukari n'ibindi. Ibijanye rero n'intwaro ibereye, tuvuga tuti intwaro ibereye yari kuzishikira kugira iterambere rishoboke. Nkijya mbona kazoza gushika ubu iracanditse umengo ni nk'ikintu c'igitabo canditse kirimo ivyifuzo, mugabo harabuze neza ibitabo bita cadre opérationnel vyerekana modere none dushaka gushika kw'iryo hangiro gute, nibiki twashize imbere, hatangura iki, hazokurikira iki, mu mareforme mu bimahinduka duhera kuki tugasubira kuki. Tuvuga ibyo twifuza gushikako tutabona neza ingene bigenda ku munsi nakashizwe iki nakayokora iki, iyo mvuna kazozi irashobora kutubandanya iba nk'icifuzo gusa, ugasanga tuguma twivuga nk'icivugo. Ibijanye n'urwanya igiturire kuvuga tuti harabaye intambwe, kubera tuvuga tuti harabaye umwihwezo ejo bundi wa leta wo gushaka gushiraho igitabo cyo kwita stratégie nationale de lutte contre la corruption, twari twabisabye cyerekana intumbero leta ifata kugira irwanye igiturire. Ngabo naco nyene naho nyene ni ingamba zikomakomeye zirafatwa, kuko urabona twumva ibintu by'ubuyobozi mu gisanzwe mu gihugu kigacareka, mugabo ubona ko bidakurikirana bihagije. Nende undi mukuru yaravuze mu bitoro ngo muri ngo byanyurujwe mu bikigo byayo byinjiye, mugabo kabona neza yuko abege zitakurikiye cyane, bakidoga hariya na hariya mu bijanye n'amafaranga ingene amafaranga leta akoreshwa, mugabo ukabona neza ibyo ngo yuko bitarafata intumbero. Ibijanye na environnement des affaires ingene bashobora gukorana na leta, naho nyene tuko turavuga ko ibijanye na environnement des affaires umwuka mwiza mu by'ubutunzi gufata kwakwiye gufata ingingo no gukora mu muco, kandi bakorwa bikurikije amategeko. Uvuga nk'ibijanye n'iyo soko yahiye, uravye nk'ingene ejo bundi bavuze ngo barayihaye abantu, ingene biriko biragenda ubona ko bitari mu muco ugaragara, amakontra atagaragara. Umushikiranganje wa mbere akagenda akavuga ngo ibyo biri n'ibiki mu nama nshingamateka. Isoko nk'irya ni igikorwa remezo gikomeye cyane. Ibijanye n'amashirahamwe ya leta ariko arahungabana impunzi za entreprise publique, byafashe intumbero ikwiye kujya kugira bayaganagura. Urabona nk'ishyirahamwe Sosumo naryo nyene byafashe intumbero ko abantu babyifuza. Hanyuma rero ibijanye no gufashanya n'ibindi bihugu, twovuga yuko bijanye no gufashanya n'ibindi bihugu canke n'abagwiza tunga turavyanama heruka kwa mu 12 harakwiye kuba kugira ibyazwe umusaruro, ko abantu baraje baravuga, mugabo harakwiye kubona uko uravye amafaranga yinjira mu bijanye n'abagwiza tunga amafaranga mu Burundi baracari bake, turi nyuma cyane muri akarere. Hanyuma ikindi naco uravye no mu mfasha zari zemewe mu ntego y'amafaranga leta ikoresha mu mwaka uheze, urabona neza yuko ayo mafaranga atabonetse.
bana ko amafaranga atabonetse kandi cyaje bigira ingaruka ku bijanye n'amafaranga y'agaciro. Hanyuma ikindi naco ibiganiro byari hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu FN urana byaciye bihagarara, ibyo byaragize ingaruka ku bijanye na reforme budgetaire amafaranga leta ikoresha. Twavuga cane ko kuyongera ivy'umuco mu gutegura integuro, ngako twumva yuko umushikiranganji w'agaca leta yo yagiye mu nama nshingamateka kuba hari akantu ko gutangura kwerekana integuro hakiri kare, mugabo ni uko umengo iyo nteguro yo bigiye isa n'iyamaze kwemeza, mugabo abantu batabanje kuza barabazwa kugira babo baterere bamenye ibirimwo muri iyo nteguro. Abantu baza barabona integuro amafaranga ikoresha byamaze guhera, n'ita transparence budgetaire. Nantunze no gufata ingingo zikomeye kugira gutoza amafaranga leta ikoreshwa bigaragara. Ijya sentare icungira amatungo ya leta kuri de konti ikaronka ubushobozi mu mategeko no mu buryo. Ikindi ni budget programme urabona nayo nyene ntibikirazana umwimbo ko tubyifuza, iteba ingingo zaza gufatwa nko gushiraho abashikiranganje baza kusigura imigambi yabo kugira ba ordinateur taguma kumushikiranganje batari byose ntibirahinduka, n'ingene bigena birakurikirana. Ari mutuje bundi ko ari umushikiranganje wa mbere yagiye akasanga avuga ati sinzi ntarakana akavuze ngo wabaraji barabarakurika mugabo bitakozwe. Twemene ahantu muri budget programme abantu bategeza kuba bariko barakurikirana ivyo bintu mu ministere n'ibiki, ibintu byerekana akagihaze. Hanyuma rero icyo twofata rero umuntu uje mu ikindi naco no kuvuga tuti ni kumenya yuko mu bijanye n'intwari ibereye turimirije amatora n'iyi processus electorale irafise ikizana ku by'ubutunzi. Amatora turimwe no kaba amatora meza ataguma aja gutandukanya abarundi, ko harabaye imyidogo mu minsi yahera bandaye abatavuga rumwe na leta yuko bakumirwa bagira gute. Ivyo rero ko yatwimije n'andi matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubije inyuma gusubiza hamwe ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma. Mu byo rero dusaba recommandation twamuza yuko leta yorayo ico bita stabilité politique, umuka mwiza muri politique. Aya matora yo 2025 na 2027 ntabara yatandukanya abarundi umengo arakumira bamwe arasubira abandi. Ivyo ni bya biri biguma bituma abantu bagitsa ugasanga kuri umuco tarimwo kumbure abotegeza kuja imbere isore kubaraja imbere. Ibijanye no gwanya igiturire ni kwafatwa ingingo zibereye. Hanyuma iyo strategie nationale turasabye yuko yojaho, hanyuma abantu bakigishwa kandi ikagirwa n'ibisata bigaragara yuko leta ishaka kugira ishaka kugwanya ako karanda. Ibijanye naho rero n'amafaranga leta ikoresha dusaba ko kwihutirwa kuja ico bita igitabo cerekana amareforme amahinduka mu bijanye n'ingene bikoresha amafaranga. Ibyo bitabaye dukunda igisata c'ubutare icyo kirazana umusaruro bigaragara. Igisata c'ikawa yaragiye mu minwe ya odeka ni mugabo ikurara bwene bikogwa abaja kubikontra basubiragira gutona yuko habuze icyo twakwita uburongozi leadership ibishoboye ibyumva. Haracari hagahaza uravye umwimbu dufise kubijanye no gushora ikawa hanze. Tukibagiye rero ibya leta by'ubutare, ubutare dusaba yuko leta yovamwo politiki. Ibi byuko usanga amategeko agategurwa neza, amakontra akandikwa, amategeko agategurwa, hanyuma hageze kubikora ugasanga leta ikuretse politiki, ugasanga n'amasoko ntibamenye iyo yaciye. Nico kibangabye no kutinjira muri yayitiye kugira leta igaragaze gushaka kurabana. Cyo gituma dusaba rero yuko leta yo kwinjira muri ikiye gigo mpuzamakungu itiye igaragaze neza yuko ijya gukora mu mujanye no gutari. Hanyuma rero twadusaba yuko hoba n'intuze icyo bita reforme macroeconomique, ni kuvuga iki
kuvuga amahinduka mu gihugu igihugu ntishobora kuzovaho kiri izi ngorane zo kuvuna amafaranga ku buryo butandukanye zikimeze gutya ibijanye na politike budgetaire bikimeze gutya ibijanye n'ingene ibijanye n'ibiciro bikimeze gutya bishoboka kuko iyi taux d'inflation nawe ngo umwimbu wiyongera imwe bava ngo taux de croissance ngo 3%. Unaretse ko n'abarundi biyongera hafi 3%, uwo mwimbu watacumengo uragaragaje mu iterambere. Muri ico gihe usanga niyo inflation byo mu biciro bituma iyo croissance ukugwiza mwimbu atacu bisitse. Taux d'inflation ni la croissance économique. Hanyuma yahagwiza gufashanya n'ibindi bihugu ko ntura kugira ico turabe neza ko kibandanya kigira batatugikorera ingene twogwiza abagenzi twogwiza gukora mu cugera amafaranga yinjira mu gihugu kahandi ho atamahera y'abagwiza tunga yinjiye muri iki gihugu bembe kimaniretse cyane atagufashanya n'ibindi bihugu rero amashira mu zagucaye n'ibihugu bashaka kutugora abona n'ubundi bundi bana baye twumvise igihugu cy'Ubuholandi gishira Burundi mu ambasade atanu kigiye kugara ku isi kugizwe mu ambasade atanu isumbuye n'ubundi ambasade y'u Burundi baragizemo tunaritse rero nibi dufatira hamwe by'abanyamerika bavyafashwe n'ingingo n'izindi hanyuma haboneka ijya vision document de vision opérationnelle no kuvuga igitabo cerekana ijya vision y'ibintu usanga ibintu zitakerekana neza gusa kimwe kimwe dushaka kuja tuzoshira imbere ngana twigusanga harimo ngo amapiriya yangu harimo iki ngo harimo inkingizi abantu batariko barabona ibitera bije nabyo rero bitandukanye maze afere rero ingene abagwiza tunga bo koroherezwa bashorera ibintu hanze boroherezwe ibivunja ari kimeze gutya ritandukanye abantu bashorera hanze biragora biragora cyane donc haracari ibintu biboshe ingene ubutunzi bw'igihugu bwozamuka haracari ibintu biboshe kandi izo initiative ziba ziriko ziraba kuvuga ngo abantu burya abarundi barazindukira gukora abarundi bose umusazi bakora ari aratarataza twise umuntu aratarataza nta udatarataza mugabo environnement no kuvuga umuka mu by'ubutunzi macroeconomique des affaires kimeze uku biragoye cyane abarundi bari bakora tuvuga ngo za paeje hariya kandi turabishikira mugabo environnement no kuvuga umuka kimeze uku kugira ushorera ibintu hanze kugira ugire gute umuyanku kugira uronke ni ibintu byinshi biboshe ico giturugene kizokugora uzobanza kugira kwiyunguruza kugira gute ni ibintu biboshe cyane dutera kamo leta yuko rovyo twitwa twibuza turabikurikira kugira turabe yuko hagenda harafatwa ingingo zituma bitarakirinda nando tubigumye mwuku umengo vyacitse bisanzwe niho rebe yabitera ikibazo bimaze kuvyita ibisanzwe abantu ntibicaza iki ni kibazo turabe nyine tugikura mu nzira bibaye kiza giti kibazo gusumba twe nabi bizana ingaruka nyinshi aha mu Burundi rero turafise bita code de marché public hari ico bita code des investissements iyo siri bijanye n'amategeko yanditse numva rushaka gufata iyo soko ya Bujumbura yego abarundi bazoyubaka no just nibaza yuko ikibazo abarundi ikibazo cy'abarundi bakeneye no isoko yubakwa nishira hamwe bishoboye bifise uburyo bikadushira isoko ngaho suva isoko yubatswe n'abarundi sho kiri imbere ibikorwa byubakwa n'abarundi bibuka n'abarundi ko babishoboye ngano cyo cyangwa kandi urabwene byagenze twe twabonye ngo byapfuye mu nama abantu nge baravuze ngo boshora ico baterereye ni vyiza mugabo ibijanye n'isoko nkaho onye bitegeza guca mu kontra igaragara abantu barabishoboye bakoze iki buryo bafise n'ubuhe kahise kabona kahe kugira bakisoko ngano ngo isoko kugira ngo yubake
gutangura kuza kurondera ngo amazi mu bantu canke nibiki yashaka gushaka mugabo urumva ni hamwe aca bumva yuko n'umushikiranganje wa mbere ari mu nama nshinga amateka bamwe bati byo gutuza amafaranga twe ntituzi waronse isoko ntaza kutubwira amafaranga ariko arayakura waronse isoko avuga ati jewe ndafise uburyo n'ubuhinga nshobora gutangura kubaka isoko kandi mukazogura isoko nziza ya kijambere amarebwa sivyo n'amategeko cyo ntaze bashwane amareta arahinduka utabikoze ugasanga ni kibazo ugasanga amakonta ariko barayavugurura ngo ibintu mwabimpaye ngo ibintu mwabikurikije hamwe gacha bizana induru ugasanga bya bikorwa ntibiheze ubona nka amakontra ari muri ibi bintu by'intuze by'ubutare ngene bagana barayava ngo maze guhindura amakontra y'ubutare kangahe zaterera duhindura umva rero niyo soko utaguye gutyo igihugu remezo infrastructure ikomeye nk'iyo sinibaza ko byo bari partenaire public privé n'ahandi irakora mugabo isaba ibintu byinshi mugabo si ibintu byo gufatira ingingo ngaho gutyo gusa tabahayanwe ngo ubwati wewe bishobora canke twumvikanye ibi bizohera muri iki dere niyo uzotangura iki gihe izobisa gutya bizobimeze kunuku uburyo uraho twereka ibyo wakoze bijanye n'ibi n'abarundi kuvuga ngo bagira bibakira isoko sinibaza ko arico kije imbere n'ubundi bayubatse twereka n'abarundi erega we yuwatse ikintu nturabo wagihaye isoko uwo wahaye isoko siwe akobeye leta yubatse ikintu ivuga ngo wahaye isoko uwo wahaye isoko acubatse neza ni leta iba yacubatse ama ibijanye n'intuze n'ivy'amatora tubayibajije ko ngo turi ko baravuga n'ibiki mu bisanzwe ibijanye n'amatora bivuga kwiki indavye ibyagiye biravugwa n'abanyepolitiki cyangwa bamwe bagiye bagifatamwo n'ibiki novuga yuko wamengo werekana ko aya matora ati ntiwumva yuko ngo batari kubaraja hirya no hino Jena kwa matora ibintu novuga byayaranze cyane ibyo je nufatira ku bintu bitandatu ko turobuseriva cyane ko tukaraba bigitangura karabushika no munsi kandi twatuko turabikora taho duhengamiye kugira na leta ishobore kumva umwiyuwezo wabiri ko barabikurikirana babiraba ko ubwa mbere urabona yuko aya matora sinzi ko yanyane zingwana abarundi barimo cyane bengo uravye kuva bukiyandikishura no kumengo nta anguma no kuvumengo nta gishika cabaye cyane kubera ibibazo abarundi bafise mu by'ubutunzi n'ingene babayeho byarabaye byinshi ku buryo uri kurabigize amatora cumengo ntibabishize imbere mwaravye nyine kwiyandikisha ingene byagenze donc manke nduga mbere tunabibonye mbere uwo menga ateye matora n'iki aho bice byibutsa abitoza abajejwe intwaro ko abarundi bakeneye nyishu zazirakura muri ibibazo ayo matora abaye kubura nange mukuri igihugu ibibazo kiba gifise ikigira kabiri nuko nabajya abanyamiganga bakunze kuza baridoga yuko umengo umugambi uri ku butegetsi ubusa n'uwabikora wonyene kuba gitanga ushiraho seni ushiraho itegeko ry'amatora womengo baza kubashira deva afeta ku byahetse kandi ukaba nkaho koko mabisha mu nama nshinga amateka n'amashinga amateka bari bizwe n'umugambi umwe abantu cumengo bavuze bati ni muturindire muzoca muravyo twahejeje twabikoze muri leta n'amashinga amateka iravyemeje tabaje tatagize gute ni muturindire ko bice maze kwira amashinga amateka yavyemye urumva muri cyo gafara cyangwa tuti none tugire gute bacamenya nyene nk'abiyakiriye tuzobihusangaho bigeze ikigira gatatu ni ibintu nyene byakorje economic bituma ibi by'igitoro byo kwiyunguruza bizonaniza bamwe bagi n'abandi gushaka kurubuka ntugambe tugize abatora iki kibazo kihari kandi kiragaragara ko kihari imiduga idugana abantu cyare mu matora cyangwa inywa mazutu kenshi abana bikazo cyamazutu aho kimwe aho bigeze mafuzo cyangwa n'ibiki cyangwa mabi cyangwa n'ikindi murabe nabe
n'amabisi atwara abanyeshuri amabisi raba ku mabarabara azana abantu cangira gute aratugoye ari gukora mu buzima bwa misi yose none numva ko ari ikibazo kandi ikibazo gitorisa ariko nyene c'ibitoro gitoye inyishu turakorete yo gifatira inyishu basi je sinoza kuvuga ngo nibace bafata ngo igitoro kibuze ngo bacima abandi baja ku mirimo ngo bagihaye abo matora gusa iyo nyishu nayo je dovuga igitoro n'ikiboneke kuri bose baza ngo banye matora ngo nibaje matora ngo mbwa ngo abandi baja ku mirimo ngo nimwimenye ngo kubera amatora ivyo ntabo bivuga nigikwire abaje matora kwiyamamaza mugabo n'imirimo ya leta abikorera utwabo twese baja kwa mwana ibiki bandagikora kuko ubuzima bw'igihugu niho buhagaze hagira uza barongo ngo bafashe mu gitoro ngo abantu baragiye mu mabisi ngo barabuze ngo abantu baragiye ngo barabuze gose ngo kubera mu gitoro ngo bagihebeye ngo ugira duge kwiyamamaza oya kabisa ibyo je ntabyo nzikiye kabisa niba ntabone igikwiye kuri bose ikindi ni vya verrouillage institutionnel ibi bidoga nyene ugasanga bajya abantu bajejwe intwaro bo hasi barafise amakode yabo kandi amabiri wasanga hejuru muri discours bavuze nk'abanyamigani mugabo bagiye manama hari yaje bwishintuze kumva ngo babagi ukumva bagize gute keshi bishika ivyo rero kandi kwitwara biragora keshi ivyo rero navyo rero nuko sinzi bajya bajejwe intwaro bo hasi yuko bigira nkana mugabo badashoye guhanwa rumva na leta ibigize bahita verrouillage institutionnel hanyuma ikindi rero ni vya transparence kumbure ingene itegeko rigenga amatora ribivuga ibyuka ko kwamenyesha makuru umengo ngo hazoshikira bijana amatora ngo rezita amatora ngo zoshikirizwa no mu gwiseni gusa numva rero batagiye barafata bya bini hamwe amarezita ngana barashikirizwa uko biriko biragenda abantu ariho bari ku mabiro do vote ngo bateranye ngo bagire guturumva aho nyene abantu babwiye ati nimwiyakire tuzobikora uko amatora kuva muri 2005 muravyibuka muza amatora uravuga tuti ari biro kana abantu bagaharura umense makuru ataca benshi no kuvuga ati niyo transparence n'ahandi horo wumva ati iyi ntu ziratomvye iyi ntu ziragize gute bageza nguvuga ati niyo nyene nizo bikurikirana urumva ikibazo no mu gihe bari kwaravuga tuti kwari twarabajijwe ikindi ni n'abakipe yazo matora abakipe yazo matora no kuvuga ati uravye imigambi iri matora mwaka izo burya mu matora yose mu gihugu hama hariho ico bita imigambi mikuru haba mu muri ku butegetsi no mu itari ku butegetsi no hanze hose ni kubimeze ukuma imigambi muri etazi niruze mwuma wumva aba republike n'abademokrate no nahano n'umufaransa niko bimeze bisanga imigambi mikuru urumva rero muri mu yare ku butegetsi umugambi ku butegetsi urahari mu itavuga rumwe na rero no ku butegetsi hari umugambi wari ukomeye wagira iyo demokrasi ukabona ko ari ukomeye ukabona abagize ibibazo amwe ati baravuga tuti ni na leta arabigize mu ruha canke nabigize mu hamwe ukabona rekanizo umugambi waramanyutse harimwo abakanda nyene bavuga ati bari bashikiye umugambi ukabona baburamuje gusanga bari ko baritoza ivyo rero bica bivuna ico tuta no kwita abakinyi nk'abakinyi b'umupira bagiye gukina urukinyi rw'umupira iyo ruriko ruraryoha kenshi n'abaraba bijya bya Barcelona Real ugiye gukina ni equipe iri hasi cyane ubwo rukino usanga rugize gute ufise fashe ari nka equipe nka Real ikaza gukina ni equipe yo ngaha mu Burundi nibiki si cyane urumva rukino urumva bararota urwo rukino none urwo rukino kumengo turaza tubona n'ingene byateguwe niki canke niki urumva ni ibintu rero bene ivyo usanga yivuga ati l'équipe burya n'amatora nyine nuko l'équipe players baza gukira kwihigana
bahera ku matora aba yarabaye mu mwaka uheruka agatuti mwaka uheze mwaka uheruka hariho imigambwe ibirabona bikomeye kandi kaja ku rubuga bakagira iki abantu bakabona ati demokrasi mu Burundi yateye imbere ngahaje bazo ugasanga ari hasigaye umengo ibyo bintu rero mvuze je bitandatu nivyo mbona kuri aya matora noshimikira ko mbona ko byaranze ayikutse abarundi ingurane barimo zo gutunzanguma bwakizwe kumwe bikwanye neza kubera bifite n'amashinga amateka muri bifite n'amashinga amateka ibyo byose bica birengana byo gushika ku rubuga byaje tisionere hasi iyo transparency ngene amatora tuzaravugwa resultat niyo bya key players ibi by'amavision ngo PND nande ni rya PND wumva ni nka bimwe bya CSRP mu myaka iheze muri CSRP nizabaye vision 2025 n'ibitabo byandye kumengo nirana mugabo utavuga ati modere ni kintu fatira kati ubu ntanguye ukejo nzokora iki mugabo no muri ntuze nini urumva ntuze vision ibiri nko myaka BICE ku myaka 200 turi nko muri 2020 emergence miyongwi ne daye ni mike cyane 15 hanyuma iyo PND nayo ni ku myaka 5 iguma hahandi ibyo bindi ni ikintu kikwereka trajectoire ni nka modere wihaye ati nzoshika gute nikwaza izoza gute kerekana ati ibi bintu bitavuyemwe naho ndiko ndabesha naho nzoshika iriga abandi ntibasigana inkoye ku maso mu bindi bihugu ibindi urashaka kuza tuti iki gitoro tutakironse turiko turabesha nta emergence dukora ikire kugira kiboneke utuja kuri ico mwaguma gusawanika ngo mu myaka 5 myaka 5 dushitse kuri dushitse urandwa tuti trajectoire ati burya iki kimeze gutya turabeshanya naho tuja dusigane nkoye ku maso inyishu yacu nikiye ni kandi ABCD ni ngaho ibitabo bimwe biri teorike gutyo usanga n'abantu batazi nibirimwo siyo ntuze ibindi bihugu niye ni katerpare ati aha twashaye ntacyo twashize dusaje demande de ressources twifuza niyi kubera ko izifaza zitaboretse kubera ko abantu batize imitahe habuze ikintu tujeko nivyo rero bija muri kongo no kwigisha abantu rero bakamyiza intuze ibihimba bana nk'ico gitoro urumva acha baratwe turakirose kumbure kiratworoheye ari nawe barimenya baragira gute ibijanye na karbira uvuga mu gitoro none igitoro ubwa mbere amadovize yo kuki nimba dufite amadovize tuyatunganya neza gira igitoro kinji ayo madovize gera tuko turagishira muri priorité chaka abinjiza igitoro yose ayo masoko y'abinjiza igitoro ni bande iyo monopoli gumamwe ngo duhaye nakadi kidayo nyine urupane paribarize n'abandi bakacinga hanyuma ikindi naco rega uyu mwanya abantu batabaza kurindira amaritiro 200 cyangwa 100 ingahe kuwa mbere uyabuze ukadusubira kundi kuwa mbere bisivyo kubera cate tugacurindira indwi zibiri abantu bica bigenda gute kamye ni liberalisation n'abandi bakacinjiza abandi bakacinjiza uko leta ndumva ivuga ati ego je ndiko ndoroheza abantu kuba igitoro kizimbuze sivyo ndavyumva ego ubutugitoro me none umuntu hayiri tiro 200 kuwa mbere afise ibindi birashobora gukora nibiki arindira izindi 200 kuwa mbere cyangwa kuwa kanga birashitse zirasivye hamwe usanga imodoka kije mu joro ugasanga itariki yahindutse arashaka mu bananiza baca baja he icyo gitore ko barabango ngo kidaraza magara kubera iki kidahera abantu biro tuva bari muri situation bidakunda igitoro inyishu yaco ni amafaranga y'agaciro ngatunganya go priorize kunya tuti
ko twabonye bwitoro ariyo maraniza ya byose tugishize imbere. Ikigira kabiri niyo monopole y'abacinyiza itegeza guhagarara. Ikigira gatatu nukureka abacinyiza bakacinjiza bigaca mu mategeko bakariha amataxi ya obeye. Uko hari ibindi bidanazwa vyinjira leta idashoboye kuzana igitonyere gikwiye n'ivyo kurumva hako jewe umuntu aza kurinda 120 arindira umunsi wose imisi ibiri abandi bocinjiza bakigurishije iriti ibihumbi 7 nimba ari 5 nimba ari 8 n'ibiki canke n'ibiki kandi abantu bakakigura hanyuma ico leta nakizanye ikagishira kuri ya station nimbi biragihaye abasirikare canke abapolisi canke n'ibiki canke abo bashoye kugira bakagira mugabo ukareka igitoro kicinjira gikwiye mu gihugu. Murantebeye igitoro cinjire gikwiye abantu ntibaruhe uko nubundi iyo batakironse harya ico gituma navuze ku isoko yacu idahera baravuga amarekomandasiyo bagatanga amategeko mugabo ntibihera. Iyo ugiye muri abo tusanga nyine hano n'abandi bantu babirimo nyine aho muri aya makato usanga babirimwo baragize ankete turabisangamo abantu nyine bakomeye mu tegeko basanga bagiye kunywa. Urumva rero ntibihera nyine umva nimwe byo guhendana nko gushirana inkowe ku maso kandi n'abantu bamwe bari mabanga naye madovize bayarose batajana muri berbe yajana nabo nyene gusanga isoko twese turazi kwigumikora mugabo ntituyemere mugabo turazi muri arite ko ari ikirakora iri actualize ubutazi ko izanya mu ndi ntituzi yo buri byinshi niyo buri n'ubundi yo buri bakazi cyo ni kibazo waja kwimba no gutatura cyane gusubira cartographie d'abord y'ubutare hamwe bavuga ati OBM ni ndakuza kubereka hanyuma ubwo buriko burimwa kenshi ni sous forme artisanale ngira mu bicari ico abantu batabigize bishikora do façon informelle vira muri secteur informel gatusanga ariko barabwimba no kubakurikirana biragoye usanga ariko bakora n'abajeje intwaro cyane muri administration bigasiba collision aya madovize rero abayaronka amadovize byacobiza na ya mato atandukanye bashaka none ya mafaranga nituyazana tuyaronse nitwatwara muri bemwe tuza kuronka ngahe batabara kugira comparison acaja musiri kuyuka aya madovize kumbura taboneka bagacabura basanga sanga rero n'abaromo kubera irya collision uko bajya basumye artisanal umva ngo bagwiza twatwara ubutare abuza amasiri bari kubakora n'abandi bindani abandi nyiro muri administration chura humeneka na control ikigora tanki yo cartographie tahari atamategeko ari karakurikizwa ibyo twavuze ngo byo kwinjira muri iti ibyo byose bitari kubera korwa mu muco kibazo sugucukura ubutare biciye bijya bya industriel cyane n'ubwo bateze birazwi kandi gatatu bingurire ngaho ya forme rwanye biturire ntayihari urumva rero ndabute ko atayihari urumva ntayihari vraiment ibyifuzo byo rwanye giturire kubivuga cyagira ngo ntayihari urwanye giturire ngo abantu ni bajana amahera kuri konte ni basubira afashwe nabi abagunduye ihereye aho abatweretse ntambwe sabe ntabihari mugaco navuze ko ari intambwe ko hagiye kwijya ijya retraite harabaye umwihwezo kugira habe uwo base niyo ntumbere twocamo kugira tukigwaye hamwe iyo ntumbere rero yojaho atora ngene kiraja mu ngiro ni byose bice bija mu ngiro rero banakabahanwe inzego zibikora nizihe zovyerekana gute tugire gute base wizere yuko iyo nteguro imaze kuhaba mugano no munsi y'abaro gushaka ntarabuza amategeko babaye baritije bagakurikiza urabona ni byarasubiye inyuma kugwanya igiturire mu isanzwe ni ibintu bingahe ushobora gufatira kugira igiturire kigwanywe neza cyangwa igiturire kigwanye neza ni intuzeni no kwigisha abantu muri education sibyo bakabona ko bigira kandi bari umuco mushasha hari ico bita amategeko kuyatosora neza
haro inzego zaraburabuze zimwe zaranahavuye zore barashizeho n'izindi ubuntu ubona neza nyine inzego zo ziragwanya igiturire nta buryo zifise nta kwigenga zifise ubutungane utabuhaye inguvu ngo bwinye bushore guhana umenga ubutungane ni leta iri kirabukoresha fata uyu mureke giriki hacari kibazo zigenda za kuru de koro mu za gukontorana agisodo ntunze do prevention imwe dukwa tuti ibyo byo kwerekana amatungo declaration de bien nta biriko bidavyabaye incompatibility byo gusanga badandaza basubira gute kubera ikizbara n'ibi biciro byavuze ubona bigorana gukurikizwa ni incompatibility zabaze kwinjira uburumva harabaye n'ikintu ca message ya administration abakozi ba leta bo hejuru bose n'ibiyungu nibagire gute barengere bo kwimwa nya message itabaye itizwe neza ubumenyi hamagarira abantu gukoresha ibanza bafise muri leta kugira biyungu barabingene boba babiteze burumva giye tutya mustanteri we yaraguze umukozi wa leta ntutugora wabaye mustanteri ibyuko donc mureshi kibazo ca mustanteri kugira rero niyungunga mushikirangana nde utwara ibitaro ko mwari bitaro ni leta d'hôpital reka nk'indi pharmacie yanje privé reka ngiriki n'ama message yo kwitondera ibintu by'amaye compatibilité n'amatongo n'inyungu zigwanira mu muntu ibyo rero ibi bidashoboye kuja mu kintu cya extrictire nta giturire kishobora kurwana gutyo niyo kumenyesha amakuru ubunye novuga yuko ikibazo nuko ibintu bija mu manama kumvikana wabona ko byagira biteza imbere igisata usanga mu kuja mu ngiro biriko biradingira harabaye inama yabereye Igitega ikantuze etat généraux de la communication turerekana ibintu byose aho byoca aho bira kutugira ama radio asubire yigenge akore ya denonce bitariko biragenda yerekane ibintu mu gihugu n'iki yo senese barakurikira akora neza atari kirarengera n'ibiki ariko nibaza ko bitabanaye ko byari byifuzwa ninge n'abaya autorité bashobora gutanga amakuru bakayatanga ku barundi muze aksare information arundi bakamenya inkuru nyene itomoye bashobora kujukura inkuru muri leta mugabo urabona yuko dateye bisubira inyuma novuga yuko bitabaye uko twavyifuza uravye ama recommandation yarari nibaza ari yuko ijya conseil national de la etat généraux yabaye yogaruka ikigwa idonido bya igisata cy'abantu cyakuru cy'irutiri ko nivyo gwanya igiturire turavuga yuko la liberté de la presse gusasira kugira iki nk'umujournalisme d'investigation yarahavuye yaranyitse journalisme d'investigation nayo mukigira no kurindira kandi bakubwiye gusa iyo journalisme d'investigation itagishobora kuba liberté de la presse ntibikibaye ayumvise ntibikibaye ubunya makuru uri kurayumviza nta kanovero yasangana akubwira ibintu bishaka usanga nyaka yatubwiye bigarukiya urumva kugumisha bagacukumbura naha ashira muri conditionnel ntaca bakubwiye inkuru uba havugwa canke yagize gute motoda yabaye kuri ngeni babitoza peut dénoncer sans accuser urone ubunyi byarasubiye inyuma cyane ingena makuru atangubona kanovero ndako byasubiye inyuma rero umva rero twagiye tukira tubitume byosura bikaboneka muri ibijanye rero n'uburyo kandi mukoresha igire bushigikirwa byari ibintu byinshi ya strategy rero ya etat de la communication ku myaka 10 yo zirabimva gusa